umunsi umwe Yezu yabariye abigishwa biwe ati hazoba ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, kandi no kw'isi hazoba amaganya menshi mu bihugu, gihe ibiyaga n'inzuzi bizokwasirana, abantu bazokwicwa n'ubwoba n'igihumura, biteze ibizoba kw'isi, kuko n'ubukomezi bw'ijuru buzonyiganyiga. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu, afise inganje nyinshi n'ubuninahazwa bwinshi. Ivyo bintu bitanguye gushika, murame muraramuye umutwe, kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje. Nimwirinde imishaha yanyu yoye gutimbishwa n'ivyo guhurahura, n'ivyo kuboregwa, n'ivyo kwitwararika ubu buzima. Wa munsi woye kubagwako giturumbuka nk'umutego, kuko ari kurya munsi uzogwa ku bantu bose iyo bava bakagera. Nimwame mugavye rero, musabe iminsi yose, kugira ngo mubashe gukira ayo mabi yose aza kuza, mushobore no guseruka imbere y'umwana w'umuntu. Ndoshemeza inkuru nziza ya Kristu. Bakristu mwese muryango w'Imana, mu gihe dutanguye ca kiringo c'ubushikiro butwerekeza ku munsi mukuru wa Noheli, umuntu yo kwiteze ko ibisomwa vyeranda bituyagira ingene two kwitegurira kuzohimbaza uyo munsi mukuru w'amaza ya mbere y'Imana mu bantu, ivuka rya Yesu. Umuntu yo kwiteze ko ibisomwa vyeranda bitubwira amajambo yakeza mutima, kuko Noheli ari umunsi mukuru w'akanyamuneza. None nkuko muvyumvise cane cane mu nkuru nziza, aho kutubwira ivyo vya Noheli, ibisomwa ahakuru bitubwiye nyabuna ihindukira ry'uwo Yezu twasozereye umwaka wa liturujia bamutwereka nk'umwami. Ni kuki Ekleziya ibitegekanya gutyo? Ekleziya yacu ibitegekanya gutyo kugira ngo idufashe kwama dutumbereza ubuzima bwacu kuco twaremewe, ntiduhave dusamazwa n'ibindi, tumenye ikiruta ikindi mu buzima bwacu, kiba arico tuguma dutumbereza ko ubuzima bwacu. Imana yaturemye ngo tuze turonka akaryo ko kubana nayo mw'ijuru, nico Imana yaturemeye. Imana yaturemye ngo tuze tugende gusangira nayo ubuhigwe mw'ijuru, mugabo tubanje kuyimenya, tubanje kuyikunda no kuyikorera kuri iyi si. Noheli yarabaye, no kuvuga umwana w'Imana yaravutse. Noheli yarabaye kugira ngo turonke umucunguzi aza kutugobotora mu buja bwa shetani twari twitayemwo, atwereke inzira irora mw'ijuru, yongera duhe n'ibikenewe byose kugira ngo urwo rugendo rwacu ruze rudushobokere. Nico gituma habaye Noheli, umwana w'Imana kaza. Intumbero ni yuko yodufasha gushikira rero ubwo bwami bw'ijuru, urugendo rwacu rugashoboka. Nico gituma kuri uyu munsi w'Imana w'ubushikiro, Ekleziya ishima ko twokwerekeza amaso yacu iyo tugenda rero tugana ni mw'ijuru, kugira ngo tugume twitwararika gukurikirana ico twaremewe.
niho haha rero mwumvise ijambo ry'Imana cyane cyane inkuru nziza ritubwiye riti nimwame mugavye musaba imisi yose kugira ngo muze mushobore guseruka imbere y'umwana w'umuntu. Ijambo rihambaye cyane, nimwame mugavye ntimukubite urugohe. Bavukanye mwese nitwame tugavye kuko si ivy'imbeshere Yezu umwami w'ijuru n'isi azogaruka gucira urubanza abazima n'abapfuye. Uko niko twama turiko turavyemeza muri ca gisabisho ca ndemeye. Mu kanya duhava mbere dusubiramwo, azoza gucira urubanza abazima n'abapfuye, abamwemeye n'abatamwemeye bose azobacira urubanza. Wewe muntu wishinga wibereye ahantu ngo ivyo vy'ukwemera jewe sindabijamwo, uramenya ko umwami w'abami nawe azogucira urubanza, kandi asanze ari uko utamenye Imana kubera urwangara rwawe muzokwihurira n'ahari umunyakigongwe. Azogaruka gucira urubanza abazima n'abapfuye. Inkuru nziza ibitubwiye mu majambo asa n'ayateye ubwoba, mu bimenyetso vyerekana nyene ko ibi vyose tubona, bimwe bituryohera ibindi bikadutera ubwoba, ibi vyose tubona hazogera igihe bihere. Ariko cane cane bagombye kutubwira ko iyi si yacu izohera, abazoba babayeho bahimbara Imana bagaheca binjira mw'isi nshasha y'ubwami bw'Imana. Abazoba babayeho bahimbara Imana. Mukristo nkanje zuritwararika kuraba mbega mbayeho mpimbara Imana. Muze muribukana ka gasabisho twaba tuvuga mu gatondo, niyo umuntu yoba ataronse umwanya ukwiye ngira ngo koko muracakavuga ati Mana yanje ndagusenga uyu munsi naharamutse ku bwawe, none umutima wanje ndawuguhaye, umfashe rero nkora ibikunezereza uyu munsi, kubaho uhimbara Imana buri munsi buri munsi. Uko niko kwitegurira neza kuzohavuga hura n'umukama igihe cyose azoguhamagarira, kugira ngo rero dushike muri iyo si nshasha Imana yaturemeye. Umwana wayo nawe akaza kutwereka inzira no kuduha ububasha bwo kuyishikamwo. Hariho impanuro nyinshi ibisomwa vyeranda vy'uyu munsi biduhaye, kandi ibisomwa vyeranda bizobandanya biza biraduha muri iki gihe cyose c'ubushikiro. Impanuro ya mbere twoyihera mu gisomwa ca mbere. Mu kubura umwana w'Imana nk'akabuto k'ubutungane kazoza kuvyagiza ingingo n'ubutungane mu ntara, kuko mwumvise ko babuye amaza y'umukama nk'akabuto k'ubutungane kazoza kuvyagiza ingingo n'ubutungane mu ntara. Bakongera bakatubwira ko uwo mwana w'Imana bazomutazira Imana butungane bwacu, batwibukije ko ugomba kuzoshika muri ubwo bwami bw'Imana abwirijwe kuba umuntu w'intungane. Uwavutse yaje ari butungane, bamutaziriye butungane. Ugomba rero kuzoshika muri ca kibanza yasize atubwiye ko yagiye kudutegurira, nabe nkawe umuntu w'intungane avyagize ingingo n'ubutungane ahabaye. None rero bakunzi b'Imana, kuri iyo mpanuro ya mbere, ukwama tugavye nitwumve ko bidusaba kuraba ko
tubayeho dukora ibinezereza Imana mu kuvyagiza aho turi ingingo n'ubutungane. Kandi murumvise batubariye kuvyagiza aho turi. Dukunze guca turaba ahandi, ngumbere tukaraba ku rundi rugero, twebwe tudahambya no guhambya. Mugabo batubariye kuvyagiza aho turi ingingo n'ubutungane. No kuvuga umwe wese ku rugero rwiwe, haba mu rugo, haba mu kibano, ku mitumba yacu, mu makartier wacu, mbere no mu gihugu cose. Ni navyo Paulo mweranda agarutse ko mu gisomwa ca kabiri akeza abanyetesalonika ati ndahimbawe nuko mu kwigenza kwanyu murondera kunezereza Imana, atariko nimurushirizeho mukurikije amabwirizwa y'Imana twabigisha. Kandi mwame muza muribuka ibyo bintu bito bito, kurushirizaho gukora ibinezereza Imana. Bica mu nzira iyihe? Bica muri ya nzira y'ukubaha no kubahiriza amabwirizwa y'Imana. Jewe nta muntu n'umwe ndumva kubera ko yaranguye amabwirizwa y'Imana ngo vyamusamburiye urugo rwiwe, ngo vyamujyanishije n'abana biwe, ngo vyamujyanishije no mu kibano ciwe. Ukurangura amabwirizwa y'Imana ntibinezereza gusa Imana, biranaduha kubana mu mahoro no mu mwumvikano. Abakunda kubura nkumbure inyishu botorera ibibazo barimwo, nibabanze barabe mbega ya mabwirizwa y'Imana turacayibuka, turacayakurikiza. Nkumbure bazohava basanga inyishu nyene bariko bararondera bohava bayitora mu gusubira kugaruka kuri ya mabwirizwa y'Imana, kuko adutuma dukora ibinezereza Imana, tukongera tugakora n'ibinezereza bagenzi bacu, abo tubanye, abo duhura. Iyo yari impanuro ya mbere. Impanuro ya kabiri idufasha kwama tugavye no kwakira iyi ngabire Paulo mweranda asavye Imana ko yogwiriza abanyatesalonika. Atumukama n'abagwirize kandi abasasagariza urukundo mufitaniye kandi mufitiye bose. Niyi mpanuro irahambaye cane. Ubutungane ntibubabura ubutungane uko Imana ibushaka, butambiwe n'urukundo. Urukundo niwo mwambiro mwiza w'ubutungane uco tumarira ibintu bitungana. Aho turi tukumva yuko dutunganiwe kandi dutunganirije abandi. Tugomba kubaho tugavye ngo tuze tubegwe no gusanganira Yezu igihe azogarukira. Nituze turakira ingabire y'urukundo ruva ku Mana. Tubeho muri urwo rukundo hagati yabo dusanganywe nabo tudasanganywe nyene. Paulo niwe yitanze kwa akarorero. Paulo murabizi yarasanzwe ari umuyuda, umuyahudi, ariko ntiyakunze abayahudi gusa ngo nuko ari bo bene wabo. Yaranakunze n'abanyamahanga gushika mbere aho abahebera ubuzima nka Yezu, arababera umutumwa, mbere n'abigoregwa mugabo kugira ngo abereke urwo rukundo rugamije kubakiza. Ntidukunde gusa abacu. Ego nyene nidukunda abacu, kuko hari n'abananirwa no gukunda ababo. Nidukunde abacu mugabo ntitugarukirize ngaho. Uru rukundo watubariye muko babishize mu gifaransa bavuze un amour débordant, no kuvuga urukundo rw'umusesekara rurenga imbibe, rutaguma gusa ahantu gwiyugaraniye. Un amour débordant,
urukundo rurenga imbibe, urukundo rukunda bose. Nibyo ijambo ry'Imana ridutumira uyu munsi, nibwo buryo bwa kabiri, niyo mpanuro ya kabiri yo kugira ngo twame rero twiteguriye kwakira umukama, ubutungane, urukundo. Impanuro ya gatatu nituyumve muri aya majambo y'inkuru nziza, aho igira iti nimwirinde, nukuvuga nimwiyubare, nimwirinde imishaha yanyu yoye gutimbishwa n'ivy'ubuhumbu, ivy'ukuborerwa n'umwina w'ivy'isi. Aha batubariye ngo kuguma witwararika ivy'ubuzima, si kwa kwitwararika gutyo gusanzwe, kuko umuntu arabwirijwe kwitwararika ubuzima bwiwe no kubutunganya, kongera akabutunganiriza nabiwe. Mugabo ni hahandi ugira umwina w'ivy'isi, igihababu, ukama umengo vyose biherera kuri iyi si. Uwo rero niwo mwina w'ivy'isi. Muri ayo majambo Yezu yagomvye kutwereka imitego dushobora kugwamwo, tugasigara twibereyeho nk'abahwikiwe n'urusinziriza. Iyo abantu birekuriye mu ngeso mbi y'ubuhumbu, bushurashuzi, iyo akaboregwe n'iy'umwina w'ivy'isi, basigara babaho nk'abafashwe n'urugoto. Haragera igihe izo ngeso mbi zigasigara arizo zibaganza, babaye abaja bazo, bagatimbira mu ngeso mbi, ntibabe bakibona mbere yuko ari n'ingeso mbi. Nico gituma muhora mubona nk'iyo bagomba gukiza umuntu, tuvuge nk'umuntu yamaze gushegeshwa n'intuzenye n'inzoga, akaba arizo zisigaye zimuganza, kugira ngo bashobore kumukiza babwirizwa kubanza kumujana mu bigo byagenewe mwene abo bantu, kuko nanone ntaba akiri umuntu akwiye, ishaka riba ryaramaze kugabanuka, ku buryo imbere y'inzoga atigumya, kuko yaramaze kuba uwundi muntu imbere y'inzoga canke imbere y'ibiyayura mutwe. Uko rero niko umuntu uwo ari we wese agiye mu ngeso iyo ariyo yose ahava akamera. Nico gituma mu vy'umutima bama baza baraduhanura bati, nk'umuntu abonye ingeso yaramaze gutimbika muri we, akaba ari yisigaye imuganza, nta bundi buryo ashobora gukoresha atari ukwemera akaja mu bigo vy'igororero ry'umutima. Ivyo bigo vy'igororero ry'umutima ni nka kujya ko muri foyer de charité. Burya muri foyer de charité ni ikigo kimwe c'igororero ry'umutima, ukabona warasinzikaye, waramaze kuba nk'uwamugaye, irukira mwene ivyo bigo vy'igororero ry'umutima, barabe ko bogupfupfahariza. Kandi kubera ko Imana ishobora byose, Imana izogufashiriza ngaho nyene kugira ngo usubire ku muntu, ya ngeso mbi yahora ikuganza uyitsinde kubw'ubukomezi bw'Imana. Bavukanyi, ijambo ry'Imana riheraheza ritubwira urukingo twofata. Niyo mpanuro ya kane. Urukingo twofata kugira ngo twoye kugira iyo miti mitimbira mu ngeso mbi, ikazotubuza gushobora gusanganira umukama igihe azogarukira. Yezu avuze ati, ni mwame mugavye rero, kandi mwame musenga imisi yose. Ibintu bibiri umuntu avyumvirije womengo ntibigoye, kwa mugavye no gusenga imisi yose.
nuwoba atumvirije inyigisho y'uyu munsi cyangwa yumva ijambo ry'Imana afunga agenda atwaye ibyo bintu bibiri ngo ni mwame mugavye kandi musenge imisi yose. Kwama tugavye, kwama twarikanuye, kwama tugavye nukwama uzi ko uri kiremwa c'Imana kandi ko nk'ikiremwa c'Imana uri magara make, gutyo kumwe kuba ufise umutwe muto awurinda uruguma, ukama ufise ubwirinzi ubwitonzi, ukamura umuntu azi kwigengesera mu bishobora byose kuguta mu rudubi. Uko niko kwama warikanuye uri maso, ntiwiyibagire kugira ngo ntihave hagira ikiguca mu ryahumye ngo gifutanye ubuzima bwawe bw'umutima. Ni wamugavye, wame warikanuye mu byo ukora byose, aho uja hose, mu byo uvuga, mu byo wumva, wame warikanuye. Umenye kuri kiremwa muntu, kandi kubera kuri kiremwa muntu wiyanjanjwe ko shetani gufatira mu magara make yawe nyene nutamugavye ukamuzi kuri kiremwa c'Imana. Ariko kwamugavye, kwama wigengesera byonyene ntibihagije, ntibikwiye. Turakeneye iki cya kabiri batubwiye, kwama dusenga kugira ngo tugumane n'Imana mushobora byose, kandi tugume tuyisaba mutima mweranda n'ubukomezi bwo gutsinda sekibi n'ibigeragezo byayo. Igisabisho nico kitubuza kuja muri rya tiro ridusinziriza tukaguma mu kibi. Igisabisho nico kidutuma turonka ubukomezi bw'Imana kugira ngo hamagara make yacu agarukira, Imana ihafashishe ububasha bwayo. None rero bakunzi b'Imana, muri iki gihe cyose cy'ubushikiro dusaba Imana twisabira kandi dusabiranira, cyane cyane twibuke kusabira abadusavye ko twoza turabasabira kuko bazi ko turaba Kristo. Hariho abantu baza barabasaba ati mwebwe mwagiye gusenga muramvugira agasabisho, jewe hariho ibingoye, mu gihe nk'iki muze murabibuka. Dusabiranire kugira ngo Imana iduhe kwakira izi impanuro zose ijambo ry'Imana riduhaye, tuzigire iprograme y'ubuzima bwacu. Izo mpanuro zo kuba abantu b'intungane, zo kugira urukundo rusesekaye, ukwama twirinda gutimbira mu kibi, mu ngeso mbi. Izi mpanuro zukwama tugavye n'ukwama turiko turasenga, tuzigire programe y'ubuzima bwacu. Gutyo niho tuzoba tubayeho twiteguriye amaza y'umukama aho azoshikira hose. Tubigize gutyo niho tuzoshobora rero guhimbaza Noheli y'uyu mwaka dufise umutima uhimbawe, tutigirisha ngo dupfe kuja mu gakungero k'abari kubargira umunsi mukuru, mugabo umutima wacu ata munsi mukuru urimwo. Burya ubanje ukagira umunsi mukuru mu mutima wawe, niho n'umunsi mukuru mu bindi byose ushoboka. Uba ufise byinshi cyangwa udafise byinshi, wifitiye umunsi mukuru ku mutima wawe, ibindi byose biza mu nyuma. Ndangije rero nsubira kuyipfuriza mwese ibihe byiza by'ubushikiro bwa Noheli, muze mubironkemwo umugisha w'Imana, musabe muronke. Amen.